Hello best fam, I hope you are doing great. On the mic ni Noella, nkaba bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ca Gasonga Bugari Show aka GB257. Uno munsi ku Gasonga Bugari twicaranye n'umwe mu bajournaliste bakunzwe cyane mu gihugu kandi bakora neza cyane, akaba ari nabo batazira the mic master. Uno munsi ari kumwe natwe rero yaduteye iteka ryo kubana natwe kugira ngo atubwire un peu plus sur lui-même ndetse n'akazi asanzwe akora mu bane natwe. Turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ngo twidondora. Amazina yanjye ni Chubero Shabir, ariko benshi banzwe izina rya Kaboss Forreal, abandi bakanyita the mic master, abandi bakanyita fresh sana kama kawa, abandi bakanyita the young legend, abandi bakanyita amazina menshi atandukanye mugabo izina ryanje abantu benshi bazi ni Kaboss Forreal. Tukiraho izina Kaboss ryavuye he? Kaboss ryaje niga primaire, ngiye ku ishuri nakunda gusanga n'abandi ba petit tuba twigana, umuvyeyi amaye nk'akaje asanga warajenye utuntu tungana ukubunyi. Rero mu madame yanahana amwe ku ishuri antwara muhira, yamabwira abavyeyi ati kano kana kazoba Kaboss, kazoba Kaboss, kazoba Kaboss, je nongera ko Forreal. Okay. Yeah. Kaboss yari umwana ameze gute? Eske warakubagana canke waruri kare? Je nari gangster sana, nari gangster, nahangwa yari guyanje, imbwa yari guyanje, imyembe yari guyanje, amabiye, muhira naho barashaka kugira akantu ko kuza barambana, magaje babwira ati oya. Ufite typique y'umwana wo mwisi. Yeah, na gangster sana kabisa. Yego. Dusimbe gatoyi muri futur nimba ko novyita. Turafise ukuntu twese à la fin ya secondaire tuba dufise image, novuga ntitwiha y'ukuntu tugiye gutangura kubaho ubuzima. Wewe niyihe image wari ufise dans ta tête ukimara guheza secondaire? Nimara guheza secondaire je nifuza kuba businessman. Niyo yari target yanje. Nemera bo nami nifuza yuko igisagara ca Bujumbura cyangwa Burundi bwose muri rusange umuntu yumvise Kaboss yumva basiyoni. Urasikia umva nyene amazina nyene ari big. Target yanje no kuba businessman. Ahantu hose uciye ari Kaboss, ubonye amakwastera ari Kaboss, ama alimentation Kaboss, ama shop y'imutse Kaboss. Niyo target yanje kandi natwe nzobishika kuto. Amen. Yego muri interview wakoze muri Siren Vibes waratubwiye parcours byaciye bihinduka, watuke image wari ufise bien avant ariko ntivyashotse bigenda uko vyagiye biravansa petit à petit. Harimo struggle waciyemwo, wotubwira uko vyagenze ndetse n'ikintu caguhaye novuga ni umutima wo kubandanya malgré ibibazo yitu. Struggle zaragiyemwo, struggle kuno zari zimeze. Ndagutera story struggle za. Ndakunda inkuru. Urakunda urasako? Urasako mugabo ndavye. Bon, struggle yanje kuno yagenze, naraje université, naraje secondaire, hama ibintu birahinduka gato ya muhira, bivanye n'abavyeyi mugabo bimaze guhinduka nacemba ngombwa yuko namwishaka kumera nk'abandi bana, kuno mbona abandi bana basohoka bagira iki, mugaranje sinashobora gusohoka kubera yuko nta kanoti nari mfise, cyangwa oblige kuja kurondera akazi k'ubumecanicien. Ndabo mu mecanicien kinongo kitari gitoya. Mu bumecanicien uratse ko twama dukora imiduga amakwasteri, ndarongera idiri yo kuba convoyeur, ndamu convoyeur bus za Kajaga Gatumba, meje mu convoyeur cyangwa mu chauffeur wa bus muri make no story against. Twame harabaye akantu ko gutera imbere gato. Namye muri rya domaine nyene n'abandi bose bama barimo. Aho tuka gutera imbere ni kuva muri bijyanye nkaza muri bitwa ndakora. Yego novuga ni parcours itoroshe surtout. Navuga ari ukuntu abana baba bafise nyene ibintu vya hatari, nta muntu umwigira yimagine ko azoca mu bibazo ko ushaka ibintu vyiza. Kandi byaranyubatse. Nihe wakuye ingufu zo kwavansa? Ingufu zo kwavansa ni kwa kunira ndabwira ati je tantine jewe hasi hejuru. Afise vision. Jewe hasi hejuru kuko jewe n'umuntu ikintu cyo gucika intege siguyanje nikindimo, so namavuga yuko ni byiza yuko nguma ngira ama step mu buzima bwanje. Ni munsi nimba ninjiza 5000 ejo ndondera ikintu cyo nyinjiriza 20000 igihe ejo 30000 niyo target yanje. Yego Kaboss uri mu journaliste, abantu barakunda akazi ukora kandi baranakwadmira. Je dirais na jewe ndimo by the way. Hala 5. Tugiye muri hangout. Utubwira ikintu ukundira akazi ukora. Akazi nkora ikintu cyambere ndagakundira first of all karamu munezero, en tout cas vya bindi bavuga ati umunezero wanje ndawukura gusenga, ndawukura mu biki. Jewe kano kazi kanje kari mu bintu kama umunezero. Umaze gukora ikintu wumva uryohewe, ufise vibe. Kandi akazi kanje karama confidence yo kuvuga yuko dufate nkongiye gukora interview muri GB257
avuga ati emana foke imvyimba gato urabona karaguha uvyasubiye karaguha akantu nyene ka confidence muri wowe kumva nyene wow barandone kindi kintu nkunda mu kazi kanje nuko abantu bose dukorana interview sivyo feedback yabo iba ari nziza dufate nk'umuntu akoze ikiganiro na hangout n'undi muntu ari wese umuntu usanga ashitse muhira cyangwa yandikira message nka nuko Kaboss abantu banyemeje sana ibi afise inoze kaya kantu rero kaba karyoshe narakoze ikiganiro last day na OMG leg yanyandikiye message nka nuko inbox waraga impressionné aravuga ati bro respect nico kintu kirandyohera hame ikindi kintu nyene muri ville nyene ebona yuhuye n'abafana agafoto cyangwa ati dore je gipete cyo misite tije gipete cyo misite kweli foto kweli na journalist na jomenyere urumva uve mu komo chauffeur bw'amabisi uza muri ubuzima urabona yuko ari akantu kaye ego tukiraho mu vy'abafana waratanguye petit à petit bi Siren vibes and then waja muri Jimbere ndi sûr yuko hari ukuntu iyo amavideo yawe yamaze kurabwa n'abantu benshi baba populaire petit à petit ugatangura kuzurahura n'abantu batakuza ahubwo ati wowe uri naka wo muri Jimbere and stuff wumvise umerewe gute challenge ahubwo mura nayo nuko je kuko jewe ndumuhasla je ndironderera life yanje sasa umuntu apambana usanga aguma atigitana sivyo rero bikaza mu nyuma sasa hari abandi bantu bavuga ati mustare wacu nawe aguma atigitana nanjye ubwo buzima sibwo ndimo sivyo je ndi mu buzima bwo kurondera ubundi buzima impande sivyo rero usanga abantu ashobora kubona n'umunsi urarengaye ejo yasuye kubona kandi urarengaye cyangwa mustare wacu nawe kwera sikibazo cyane abandi bakacusanga baraje Instagram bakanyandikira ati urondera imodoka ibintu nk'ivyo bon je rero nta mpamvu yo gufakinga life sivyo je mini hustler foke mpambana foke nkora sivyo ariyo family iri inyuma yanje tegemeye akaboss so abafanzi mugabo bamwe barabitahura bayibona muri positive way biraryoshe umufana gusavye ifoto Ndashaka nasaba ifoto. Ndashaka kwifotoza? Yego. Murakoze. Duhure mw'ibarabara ifoto. Voilà. Murakoze. Haba ibintu nk'ivyo biraryoshe. Biba biguha vibe imeze neza. Hari abandi bafanzi usanga bagusanga in box bakubwira ati ndashaka gusapoting ndakurunkira kanoti fasha limikaje ko cash yo moment they feeling a flow. Wow. Usavye limikaje. Uzi kurikira. A moment. Umufana wese amaze kuntwikira akantu respect namanda basengera mu mwibanga. Yego. Yeah. Kaboss maze imyaka ingahe mu journaliste? Natanguye 2010 2020 muri Siren vibes. Haheze nk'imyaka 2. Yeah. Yego mu kazi kose umuntu aradekona rimwe na rimwe. Utubwire umunsi wakubise swata uri imbere ya kamera. Nakubise swata umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere nakoze ikiganiro turi kumwe na Ozi turafata bus tuja mu Kamenge tuja borara uri kitaje guca dukorera hejuru yari umpeti wo underground yafise indirimbo imwe umpeti rero Ozi vraiment nari nambaye ngene style ya fake t-shirt tu simple uzarambye ati Kaboss mukoreshe ndambye ati fresh uzarampresenta ndashika yes ndabaramukije hope you're doing well everything is good bisongereza ngene ndabe ko abantu nyene j'espère que vous allez bien Jimbere Kaboss Forreal ndakwibutsa ukore subscribe kuri Siren Vibes TV ngenze ku mwinviter rero mwinviter mu peteri calme gose bite sawa nafise telefone nga watangwe kuri imbagari 2019 urabona iyo genre sasa rero automatique automatique nyene kutamenyera sasa rero duheje ikiganiro mu cameraman acamamagara imande acambwira ati bro iganiro nicaburo sana nipiga swata ndibonyemwo muri iyo ntuzo muri iyo swata ndibonyemwo cameraman ambwira ati urakubise swata vyatari rero natashe muhira afise akantu k'igikomere narababaye vraiment kandi mu cameraman Braza, abatumye ukweri impambana kabisa. Yari motivation kuko nace namuhira ndatangura kwiexercise kuri kamera, telefone ngayishira ngaho ngasubiramo ngiriki ya. Sawa kabisa. Yego ubu sigaye kora hangout. Idea ya hangout yavuye he? Idea ya hangout hano yavuye first of all shimire kiriko. Kiriko yazanye script y'ikiganiro.
kiriko twe twarateguye kuva long time ko dukora ikiganiro kuva nyine muri Siren vibes turamubwira ati kiriko ubu nge sinkiriyo naravuye muri Jimbere acabwira ati reka tubikore muri Jimbere so kiriko yafise script avuga ati tuje mu Buyenzi dukore two turakina ludo biki abantu batwicaye imbere turashooting ikiganiro niyo yari hangout ya mbere hari le 11 novembre turashooting ikiganiro duce ukishutinga nagutuye abantu bari buzuye mwibarabara mu Buyenzi bako bararaba zari umva naje haragera moment ngira isoni kwera abantu benshi hama ikiganiro tuje kugishutinga cyose acasigara ko niyumvira rero izina cyukucita bice bisaba yuko niyumvuga ati le fait yuko script imeze uko reka nzogerageza je nza create izindi script zitandukanye donc l'idée no kuja gutemberera umuntu mukaja kuhenga out kwa tugasohoka ngo ngange je mwana ko ndi outside kwe ngandi ko ndahenga out for hama urumva l'idée en général je nayishimira kiriko yeah ego abaye uri mu gukwiza anniversaire niba mwagize le 11 novembre turi mu kwiza yeah tuzo celebrating nzabatumira siko ibintu bizogenda fresh sana cyane ego Kaboss kuba celebre bizanana n'ibindi bintu byinshi cyane kabisa wotubwira ibintu usigaye witaho kurusha kuvaho ubereye celebre nta kimwe cyane bibi kuba clean swag anytime Jean kera bya bintu ugiye ku boutique nyene agasengere fresh na vibe mugabo ubu bisaba ibiharuro byatari kuja no ku boutique bisaba ko valise kwanza urabe yuko impuzu urabe impuzu hama ikindi kintu nahinduye usigaye watira ko attention first ni him appearance yanje y'ahantu ngiye especially hama ikindi kintu naco attention gose ahantu nzi yuko nashaka kudekora kuko iyo uri umuntu azwi ukadekona baragafata narigeze mutoni uramunsi twageze gusohoka umunsi umwe rero kumva nyine ko ushaka gutamba nyine narimo bya bintu bya guca uraba abantu ukuntu batamba ukagerageza kugarada nyine image yawe hama ikindi kintu naco nshaka ko attention gose ni kutagendana n'abantu bari bo bose ego abantu bari bose ndumva le sens urabyumva nyine kurondera milieu yiwawe wumva kuri stable nayo apana Kaboss uri hehe urashaka kuzi no hama ukacugera ivyo birakugira uraba perturbe hama kutamenyerana n'abantu gose bo byaragabanutse kwa jeu kindi kintu naco kwifunga sishobora kwifunga ko je no muhasla ibintu byovuga ati mupoeshe nege pass ego watubwiye yuko impuzu n'ikintu usigaye preta ko attention est-ce dufate nk'ejo rufise ahantu uzoja gutwara umwanya ungana gute kugira ngo uhitemo impuzu uzogenda wambaye bon umwanya kuko jewe mw'ijoro misi yose mw'ijoro ngizo gutegura impuzu z'umunsi ukurikira nta mwanya munini yabintwara aho ntuka ni TikTok ndabonye akantu ka vibing nyene direct ni TikTok na mwanya munini yabintwara kabisa ego Kaboss umenyereye ari bubaza wumva umerewe gute uri kurabazwa mu mwanya je ndibaza yuko ari feeling meze neza hage abantu babazwa baragasho oya ahubwo je bavuna bigoye ahubwo je préfère kubaza gose kubazwa naho naco bintwaye ni fresh sana tugira agapose gato rero dushanje amarole kibazo kimwe cyonyine no kubaza hey what's good family j'espère que vous allez bien moi de ma part on est fresh sana kama damini Kaboss Forreal aka the mic master kuri GB257 so right now ndakwikaze mu kiganiro cha Kaboss Forreal ngomba ngoreshe Noella yes imwe yidutse ikiganiro okay Noella je ndifuza kumenya Kaboss ni guyaho ndi type y'abahungu ukunda kweli kintu ndasabye ko bambaza ikibazo baje nishora vraiment je nzanyira uburofu Kaboss okay kandi muri question imwe arashaka kubamo A na B point A na B okay ni ego tange oya donc ego muri question 1 question imwe arashaka kubamo point zibiri A na B ni A okay Kaboss ni type yawe am I your type
ngize image yose no mugabo hari akantu en particulier nkunda hari akantu en particulier nkunda the whole thing ndakunda energy ufise mu buzima ndakunda umuntu azana positive energy mu buzima hala five rero kuko je kenshi mba ntekereje donc nkeneye umuntu azana energy ryo none type yawe imeze gute oya Tchaikovsky tubandanye wakoze oya ariko wumva ko ndavuze ko ari kwisigura byahenze tanti Noella no tubandanye okay turasubira kuganira cyane wewe okay isaka bose zakibandanya nice utubwira hobbies zawe zitatu hobbies hajya gukunda umuvyeyi wawe ni hobby sinzi akongera gushobo reka ndayishimiye gukunda mama wanje gose hobbies yanje ndi nayo gutera inkuru tukatwenga yani in a good energy tukayiserura nyine vibe urumva inkuru zibabaje sinani yanje inkuru ziryoshe hama ya kabiri ya gatatu ariyo ya nyuma ndi muri moment ya interview birumvikana kabisa ego weje vuga yuko imwe mu ma hobbies yawe ari gukunda mama wawe utubwira valeur canke ikindi kintu mama wawe yarakwigishije ushobora kubugendera ko gushika ino saha mama wanje yaransapotinze mu bihe bigoye naciyemo aho twakiri mu bintu byatumye ndamwe yaransapotinze mu bihe bigoye nari mfise mama wanje niwe muntu navuga yuko nta mafaranga nari mfise yo kwirihira impuzu za diplome mama wanje niwe yasapotinze abandi bose sinzi reka ndabivuge muri rusange mama wanje niwe amaze kunsapotinga mu bihe byinshi bigoye nashobora kuvamo jeje nyine atahari that's right agaciro sinzi n'ukuntu uvuga agaciro kabisa kandi mere ya pale hala five atabime turamukije Kaboss tubwira indoto yawe y'ibisatsi muri carrière yawe carrière yanjye indoto yanjye y'ibisatsi naratangura carrière namwe nifuza gukora ikiganiro na General Big Fizzo carrière yanjye y'ibisatsi ngo carrière yanjye y'ibisatsi indoto yawe y'ibisatsi carrière indoto yanjye y'ibisatsi ndifuza yuko umuntu wese ari hanze yumvise entertainment divertissement mu Burundi abonamo isanamu ya Kaboss Forreal amen ndifuza yuko umu artiste wese n'abamaze kugera kuri sivyo habamo agaparti gato k'inzira no bacisha bagasha ku yindi step nimba ari kuronka collabo biciye kuri Kaboss kabikiraro ciza ukaba nka yego ikira voilà ndifuza yuko ngeze hari yanye nserukira entertainment yose nasize no mu Burundi niyo ndoto yanje y'ibisatsi muri kare amina watubwiye yuko mu bantu bamwe bifuza gukorana nabo harimo Big Fizzo watubwira abandi bantu nka batatu uvuga ati uyu muntu dukoranye batatu canke babiri umuntu dukoranye vraiment no bikunda cyane gose bon ni benshi liste ni ndefu kwanza abo tumaze gukorana bose yari dream ya aho tuka yari nabaronde ko ndabishaka ko ndabakoresha sivyo ubu nyabandi shaka gukoresha hariyo kwanza Oleg impamvu ni kwera yo kujya mupeta afise energy iryoshe cyane ari distinct voilà hariyo Big Fizzo n'umuntu kuko je henga turavye naronse umuntu nyene avuga birangora nanje so vibe yawe ntiba reciprocal hariyo OMG hariyo Big Forreal hariho satura amabafle hariho ndi ni benshi hariyo Kidumu nawe nyene arafise uribona hariho mo Kenzi twarakoranye hariho Christian twarakoranye hariho be hajya ukoresha abarundi gusa canke na ntuzi nafise iganiro na Social Mula na DJ Ira bose birakunda gusa ni benshi nifuza gukorana nabo right now ni baza mu mutwe director ngabugari show cyane gose ni kiye kintu ubona two nakaye karusho ubona twoshiramo shaga songa bugaro ko ni jeho nyene narindi excited kuza muri gasonga bugari uramaze kuraba ikiganiro ukavuga ati sasa abajama vraiment abajama Kaboss Forreal abaniyo kavuga ati Kaboss Forreal kweli ni bakora gahusha so gasonga bugari kugera imeze iyi style nyene mukoramwo iraryoshe
ituma umuntu yisanzura ituma umuntu ayiraba naravye agasonga bugari ya drama ndaraba ya Alfi n'umugore wiwe ndaraba Burundian on the map même mon sister Gabriela namaze kuraba nyinshi en tout cas en tout cas ni goût yangu gasonga bugari ni vibe yanje kabisa turaryohewe uratse ko muriko kwicara gasonga bugari kera hari ryari muriko kwicarako ngiri mw'isite mwijabe urumva uwo munsi amatara yari yacitse haraheze imyaka ingahe ko haheze imyaka myinshi kuva 2014 mbwa ndagarutse ugasonga bugari muri 2022 imagine ivyo byose ni kubera nde GB 257 kamakao yego Kaboss urazi je bita pierre papier ciseaux na sasa rero twebwe mw'isite tunando twakina nakundi na mbwa ndayizi kwikina wibaza ko urazi nayimenye gute rero nayimenye ko ya Michel Kaje yubahwe yaranyigishije utuntu twinshi by the way twarize Michel Archange Hala 5 years ubatwa inde utsinda dukine tena gutsinda dukine ndashobora gutrenga gutsinda sawa tugerageze cyese ngeze niyemera nkamutsinda sijariza ko cyane none utsinze cyenda kubanza cubatse oya nacu turatsinda wavuze ko ushaka gutsinda dukina kangahe kabiri cyangwa gatatu sawa turagiye pierre papier ciseaux turatanguye pierre papier ciseaux ege gato aho kuragira dusabye oya turabandanya let's go pierre papier ciseaux pierre papier ciseaux pierre papier ciseaux oya ni rimwe oya dukina kane oransi ndagutsinze oya ni rimwe c'est deux points pierre papier ciseaux pierre papier ciseaux ni 2-2 ndatsinze ok dukina ijya nyuma finale ok let's go pierre papier ciseaux ndatsinze ndatsinzwe nakundi ok Kaboss duhereze iki cyari kibazo cya nyuma duhereze show yacu à la façon Kaboss show yanyu muri style ya Kaboss muri style ya Kaboss genre bya bintu rugira sinanubwo intro yawe vraiment ntayo nashobora ok are you ready? Okay. Intro yanjye kwanza saba kwanza yuko mvuze intro outro ijya yo guheza haga dafite yo guheza oya nayo guheza afise intro yo gutangura tantine ukivyigira ngaha rero yo guheza So my people, tubashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye du début à la fin ndizera yuko mwagize ibihe bimeze neza kubera yuko Kaboss Forreal ibintu byagenze fresh. Don't forget subscribe, like, share kugira ama viewers abamenyesha akazina kanje ni Kaboss Forreal ndi kumwe na Noella. Rero kugira ikiganiro cyacu gasonga bugari gihere cyo tugira gasonga bugari tugira hala 5